Menelik, Bujumbura ni province canke ni capitale? Bujumbura ni capitale y'u Burundi kandi kongereka province y'igihugu. Menelik, shaka umbwire difference iri hagati ya hard copy na soft copy. No ambeshe vraiment. Oya no. Nibiga mu Cyongereza. No ambeshe kweli. Oya nukuri. I paid for your school fees to go and learn. Soft oya no ambeshe vraiment. Sincèrement. Okay. Ngira nkoreshe A na B. Mu gukoresha mu kibanza cy'amazina. A ni papa wa B. Ariko B si umuhungu wa A. Bishoboka gute yoba ari indi gihe adashobora kuba ari umuhungu wa B? A ni papa wa B, B si umuhungu wa A. Bishoboka gute yoba ari inde mu gihe atari umuhungu wa A? A ni papa wa B, B ni umuhungu wa A. A ni papa wa B. Ariko B si umuhungu wa A. Bishoboka gute ko atari umuhungu we? Bisigura ko B ari umukobwa wa A. Gaire ndashaka kumenya itandukaniro hagati ya soft copy na hard copy. Soft copy na hard copy. Just wanda gutera inkuru. Soft copy na hard copy. Umviriza. Jewe mu bisanzwe ntakubesha. Uzoze kuyimbaza ejo namaze kuyibosa kwanza kidogo. Mugaga mu Cyongereza kandi hard urayumva. Yego neza cyane. Na soft urayumva. Neza cyane. En fait urumva ko mvuye gukora examen umva narushe sana. Nakuronza kubimbaza ejo basi bimeze bien. Hard ni kibasi mu. Rast. Kiri hard kiba kimeze bien. Mbaze ikindi. Okay, twagi. Namaze kuruha mu mutwe ko mvuye gukora examen y'ibiharuro umva narushe mu mutwe sana. Twabandanije. Ikibazo cya kabiri. Bujumbura ni province canke ni capitale muri ivyo bibiri ni giki? Bujumbura ni province. Ikibazo cya Bujumbura. Okay. Icya gatatu. A ni papa wa B. Ariko B si umuhungu wa A. Yoba ari inde bishoboka gute? A ni papa wa B. B ariko B Swari indi gatara umuhungu wiwe. Mva muri ico gihe A ni papa wa B. Ariko B ntabwo ari umuhungu wa A. Aho rero muri ico gihe A aba yaragize intuze aba yaravyaye umwana wa B w'ukuri. Ariko B akaba yitahuye yuko atari umwana wa A. Umva ngira ni umwana wa C sinzi. Afete kuko ngerageje kuvyumva. A ni papa wa B. Ariko B ni umwana wandi. Go and ask your grandfather. Sumuhungu wa A. Bishoboka gute? Rastigi. Je B nibaze ko ari umuhungu wa C. Kuko sinumva ukuntu B yoba umwana wa umva vyoshoboka gute yuko bari umwana wa A. Nibibaho. Ni umwana wa C. Musabe ndashaka kumbwire itandukaniro uravyumva mu Kinyarwanda? The difference. Ni umunyarwandakazi. So itandukaniro riri hagati ya soft copy na hard copy. Soft copy, difference between soft copy na hardware. Nk'ubu nkange hard copy. Nk'ubu nkanye ndi umunyeshuri, teacher arashaka kuduha nka homework akatubwira ati ndashaka ko muyikora muri soft copy. Turashaka kugenda tugakora then tugatypinga
hanyuma tukimprima impapuro izo ngizo ziba ziri hard kuko izo ngizo ziri hard ni ibintu bifatika ibintu biri zishobora kuba ziri kuri how can I say zishobora kuba ziri I mean muri machine then ugakora ukimprima mugasohora ama copies wabishishije muri machine. Hard copy numva aho gushobora gukoresha handwriting yawe ushobora kuba nabivanzeho gatoya. Hard copy reka mvuge ko ari handwriting, hama soft copy mvuge ko ari ziriya ushobora kujya gusohora nko muri mudasobwa. Reka mbivuge uko nguko. Soft drink na drink hard. Soft drink na drink hard. My God, ko numva ntabyo nzi. Okay, gerageze. Ko bisa. Soft drink. Drink ndumva ari ibintu ibinyobwa. Okay. Rero biri muri soft drink. Ibinyobwa bishobora kuba byoroheje basi. Soft reka mbifate nk'ibintu byoroheje. Reka mvuge ko ari nka juice, mvuge ko ari nka Fanta. Something like that. Ibiri hard reka mvuge beer. Bikomeye. Reka mvuge ko zikomeye ushaka kuzinywa rakizika ukazihekenya. No, zikagusindisha. Okay, ikibazo cya nyuma. A ni papa wa B ariko B ntabwo ari ubayikize. Sorry. A ni papa wa B ariko B ntabwo ari umuhungu wa A. Ninde muri uwo mwanya ninde? A ni papa wa B sibyo? Ni ukuvuga ngo no uri kubicurika. Nuvuga ngo no uri kubicurika. Uri kubicurika. Ari bari papa wa B sibyo? Ni ukuvuga ngo ngende umwana wawe. Noneho uri kwisubira inyuma ukambwira ngo ahubwo ntabwo ndi umwana wawe. Nibyo ni umuhungu we. Birashoboka. Uri kubicurika. Reka dusubiremo egera nga. A ni papa wa B. Ariko B ntabwo ari umuhungu wa A. Ntabwo bishoboka. Kandi ari umuhungu we. Birashoboka. Gute? Ndashaka kumenya uwo ari wigira atari umuhungu we. Yoba ari umuhungu. Ni umwana we. Ni bimwe. No, uri kuncurika wowe. How are you doing? So I'm very better. Yeah. What about you now? I'm fine. I'm Minosh. What's your name? So my name is Janvima Ruviksa, so which is Jairos. So many persons know me about Jairos. Yeah. Jairos, I want to know the difference between soft copy and hard copy. Soft copy and hard copy. Yeah. Oh, this question now asks me to sing very high now. Soft copy and high copy. About the above copy, so I don't know much, but I can explain about. So what I know only, I can say soft copy about soft copy. So we are copying safely. So we are copying, like only we are copying so live. I copying no, but I don't know much. I told you. And the hard copy, so we can copy now. We can find it in a machine. So when we are copying, so into the machine. The difference, which one can be now soft copy for me, so about me now. Soft copy can be when you are copying live, you are copying there, so you go there to the photocopy, you are duplicating some papers. And the hard copy, it can be so you are into the machine, you are into your PC. Now into your PC, you hide the copy and you're gonna paste somewhere there. Thank you. I don't think better. It's okay. It's okay. We continue. Hi. Hi, How are you doing? I'm doing great. I'm Minosh. What's your name? I'm Brown. My name is Brown. Brown, yeah, like color brown. Brown. I want to know the difference between hard copy and soft copy. Hard copy and soft copy. Okay, hard copy is something that you copy, is something you cannot see, like in a computer. Like what? Soft copy, it's like a document, a PDF document in the phone, and then a hard copy is the paper. Then the next question is this. Number. I'm going to use letters. Say A,
is the father of B, but B is not the son of A. Who is B? And how is it possible? A is the father of P, Yes. But and P is not the son of A. Who is B? How is it possible? I always have the question such as, now P is going to be A is the father of P, and P is not the father of A. It's not the son of A. He's not the son of A. There is no other thing to add there. No, it's not. Now, it means that P is not the P is not the father of A, or P. I don't think that's the question. But I have already get the question such as, but I don't remember very well. It was asked in another way. But this way, so you are giving only two variables, two things only. So you are playing with A and B. But that question was three things. Yeah. I want to know who is B. Who is P? Yes. No. Who is B to A? B to A, so if any, so is something of useless only because it's not the son of A. I want to know the difference between soft drink and hard drink. Soft drink and hard drink. Soft drink and hard drink. Oh, your question gonna kill me now. You just wanna kill me. Soft drink. So for instance, for me, soft drink, I can say soft drink. So we see something like sugar. I'm very cold there. Like sugar, like Fanta, like Coca and other things. And something which can be only very cold or very tepid. And a hard drink now. So we see, for instance, a hot beer, for instance, a beer which is very cold. There is not even cold, even tepid. It's very cold, I can say. Oh my God. A is the father of B, and B. It's not the son. A is the father of B, and B is not the son. The father of B and B. How is it possible? A is the father of B. And who is B? How is it possible? Oh, is the father of B, and B is not the son. Oh, B is the daughter. Oh, thank you very much. Yes, thank you so much.